Uyu munsi ngiye kubasobanurira ifilime yitwa Sonic Hedgehog. Dutanguranye n'akanyamaswa gatoya. Kano kanyamaswa bakitwa Sonic, karimwo karirukanka gafise umuvuduko udasanzwe, karimwo karirukanka ijya nino ari ukwisimisha gusa. Niko kariho konyene gasanzwe kabana n'igihuna citwa Ronkwa. Nivyo bibana vyonyene kuri ivyo rero hano kari kagiye kwishimisha. Aje kwishimisha kahise gataha kagenda kuri ca gisiga citwa Ronkwa ca gihuna. Kino gihuna gitangura kumubwira ati we wari uri hehe? Sonic atangura kuvuga yuko yarimwe aratembera, ariko kino gihuna gitangura kumubwira turazi ibintu ko biri dangerous, ushobora kwisanga mu bibazo. Ariko Sonic yamubwira ati ushobora kwirinda balance no kwirukanka cyane. Ariko muri ako kanya bahise bategwa, ca gihuna gihita gitangura guhungisha wa muhungu Sonic, ariko bahise bakirasa umwame gihita kigwa hasi. Igihuna cyahise gitora Sonic gitangura kuvuga ati rero urabona tumerewe nabi kandi ugumye ngaha ushobora gupfa. Kuri ivyo rero tora zino mpeta hanyuma ugende kwisi ndakurungitse kwisi y'abantu, uze wirinde ntihagire umuntu azokwigira kubona, kuko niba kubona uzosanga bakugiriye nabi. Vya binyabuzima bimwe by'ibindi vyahise biza kubataka. Sonic ahita aca muri ya poto aragenda, cagiye na Ronkwa bahita baracica. Sonic yahise aza gaje gutabara, ariko ya poto yahise icika. Tugaruka inyuma y'imyaka 10 batwereka hari umupolisi yarimwo arakora ubupererezi. Uno mupolisi bamwitwa Tom, arimwo araveya, arimwo arakora ubulinzi. Yaravye ikinyamasyo abona umuvuduko wacu gifise umuvuduko mutoya kigira bwebwe rimwe, ariko hari umuntu yaciyeho ku muvuduko udasanzwe, kumbe ni gwa Sonic gwaje kuderanje umupolisi. Ntigeze amenya n'icari cyo yabona umengo nikire cimiravyo gicaho. Agiye mu ishamba yabonye umushatsi, hano imodoka irimwe iragenda habuze gatunga igonge ca kinyamasyo. Sonic caraza aragitabara. Batwereka ku ruhande Sonic arimwe arirukansa ca kinyamasyo, arimwe aracirukansa ry'umunyenga. Yahise ataha, akimara gutaha batwereka yuko yibera mu buvumo, asanga ufise ubuvumo yiberamwo nibwo bumuha umunezero, arirukanka agakina wenyene, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Sonic afise na za mpeta ca gihuna camuha, yashatse kuja kure niyo acaterera impeta, hanyuma akiyesanga aho hantu ashaka kuja. Hano batwereka umupolisi, wa mupolisi twatangurana bitwa Tom, harakunda ibinyamaswa cyane, harakunda ibintu by'ibikoko cyane. N'imodoka imwe iragenda arayihagarika. Afise umukobwa bakundana yitwa Medi, uyu mukobwa asanzwe yigira ibintu by'ubudagitari, ibintu by'ubuganga. Hano Sonic arakunda n'umuryango shaho, akavuga ati ntubona uburyo bakundana babanyeho. Hano batwereka wa musore Tom, uno mukobwa bakundana Medi yacamubwira yuko yamaze kuronka akazi muri San Francisco, kuri tere agomba kwitegura aje muri San Francisco. Hano kuri no ruhande wa Sonic arimwe arataha, hari ici yabonye abanyeshuri barimo barakina cricket, ya mipira yo gukubita ubuntu kagano kagapira ndibaza mwese murayizi. Hanyuma Sonic iyo mikino yaramuryoheye cyane, bituma babandi bamaze kugenda atanumwe gisigaye. Sonic yahisaza atangura kugenda muri ca kibuga barimo barakiniramwo, atangura gukina wenyene kubera afise umuvuduko udasanzwe. Umwe yihindiyemwo babiri, ubusama n'utera agapira. Hanyuma kimara kubona yuko atamushabike afise, bisa nkaho vyamubabaje cyane, atangura kubona umengo intebe ziragaragara nta mushabike numwe afise ashobora kumushabikiya. Yahise umengo arababaye cyane, yaciye atangura gukoresha umuvuduko we, atangura kwirukanka ikibuga, arazunguruka akoresha umuvuduko udasanzwe cyane, arakoresha umuvuduko mwinshi udasanzwe cyane. Kano ka Sonic karirukanka cyane kurusha n'umuyaga, kariruka sana n'umuyaga nkuba. Amatara yahise acika, umuji wose ubura amatara, na drone zaje hejuru mu kirere bituma zikoroka. Abayobozi bahise baterana batangura kuvugana kuri kino kibazo cyabaye, ikibazo cy'umuriro gucika mu gisagara cyose. Ntabwo aba ari ikibazo cyoroshe, ariko president yaciye avuga ati rero hano hantu bino bintu umuntu dushobora kubiha kino kibazo akagikemura ni umuntu umwe gusa. Dushobora kugiha umuntu ahambaye bitwa Robotnik. Abantu bose batanguye kwiyumvira Robotnik. Robotnik niwe asanzwe ari umuhatari muri bose, ariko bose basanzwe bazi ko ari umuntu ameze nk'umusazi, no umuntu afise technology irenze cyane. Aho hantu handi Sonic yakorera ibintu bitangaza, akirukanga bigatuma umuriro uzima. Wa Robotnik yahise ahashika ari kumwe na agent yitwa Agent Stone. Hanyuma uno mugabo yatanguye kuzavuga ati nkeneye amakuru yose menye uburyo vyagiye biragenda.
yahise arungika drone mu ishamba kugira zigende kurondeza uwo muntu yoba yaje agakora ivyo bintu. Drone zagiye mu ishamba zitangura gusuzuma, agenda arasuzuma cabona ikirenge kikimara kucitegereza atangura kumenya yuko kino kintu gishobora kuba atari kiremwa gisanzwe, ari kiremwa kidasanzwe. Yahise yohereza drone nyinshi zitangura kugenda kurondeza mu ishamba, yohereza n'abasirikare bagenda kurondeza ujya muntu Sonic kimara kubona drone yahise abona yuko habavye, acari yirukanka agenda muri bwa bupfumo bwiwe, atangura gutekera uduhuzu twiwe, utuntu twose afise atangura gutekera, atangura no gusezera ubupfumo bwati naka bye ubupfumo bwanje. Sonic ahita kubera drone na hamwe n'abasirikare yarimo biraza kumuraba, kandi twabonye ujya mugabo yitwara Robotnik ari umuntu ahambaye cyane ku bintu by'ubushakashatsi. Hano naho tugaruka kuri wa musore wacu Tom arimo aravugana na wa mukunzi wiwe, yumvise ari ikintu kigwaze, acatora bwa pistol businziriza kugira agende kuraba, hari usanga ari umwasi yaje. Akimara kugenda batwereka hano ku ruhande ka Sonic kamwe karasoboka, kamwe karagenda bukebuke, katoye impeta imwe kugira kagene muri San Francisco, ariko hajya kakiraba yampeta. Wa musore wacu Tom yahise yinjira, Tom ahita akabona yaratangaye cyane, nako kakimara kumubona kahise gatangara, ariko hajya gafise ubwoba, yahise akarasha urushinge rukamara inguvu, urushinge rukamara inguvu, byahise bituma yampeta ka Sonic kari gafise yahise ikorokera hasi, kubera yaramaze gusoma ku mupira w'ujya musore wacu Tom haranditse ko San Francisco. Yahise bituma na yampeta ija ishicora muri San Francisco, nakagafuko kimeta kiwe gahita gaca muri rijya poto, ariko we yahise afatwa na Tom ahita aragenda aratangara cyane kuri kino kirimwe yabonye. Ahantu byamutangarije cyane naho yabonye ko ka Sonic kazi kuvuga ibintu bimeze neza cyane, ariko kana ka Sonic gatangura kumubwira ati nagomba kwigira, nagomba kuva kuri ino si yanyu, ariko raba uhise unyononera ibintu vyanje vyose, nagomba umfashe kubera ndimo ndahigwa. Ujya mugabo yitwa Robotnik nabonye umenga rimwe arampika cyane kandi arandondera. Wa musore Tom yahise yumva yuko Robotnik yamaze gushika hanze, ahita arasohoka avuga akemerera yuko ari buze kugafasha. Hayageze imbere y'umuryango Robotnik yavuze ati hari ikintu tuje kuraba ngahi wawe kandi bisabwa undeke ninjira, ariko no musore Tom yamubwiye ati ntabwo ashobora kukwemerera winjira, ino n'inzu yanje kandi nije nzi kuyikontrola jenyene, nta kintu kidasanzwe kirimo. Kwa rugabo rwa Robotnik rwese rutuma drone mu buryo bw'ibanga, drone dukeya hano batuwereka cha Sonic cyararabuye kigwa hasi. Wa Robotnik ahita arinjira, ariko acasanga ni nyabo, ariko hajya rimwe aragenda yahise abona ibaba, yahise abona umushatsi wa ka Sonic, atangura kuvuga ati urimo uraharira iri baba naryo ni ryande. Drone zatanguye kuraba neza, n'umugabo atangura kuvuga ati Sonic utaje nza kucenda muraso no muntu. Wa Robotnik akimara kuraba ka Sonic yari kanze cyane, uno musore nawe Tom ahita akubita Robotnik, hanyuma drone ishitangura kwitegura kurasa kubera bakubise boss. Hanyuma Tom ahita atangura kwinyegeza hamwe na ka Sonic yahise atangura gukoresha ingufu ziwe, agenda atangura gutesha control ya drone. Tom ahita tora ya drone arayimanyura, bahita batangura guhunga binjira imodoka baragenda. Hano batwereka wa mu agent yaraje atangura kuvuga ati boss bimeze gute, ariko gwa Robotnik gwavuze ati kubira kimutamukurikira bisabwe cyo musore tumukurikire. Hano Sonic yatanguye kuvuga ati nagomba umperekeje nde muri San Francisco kugira ngende gutora zijya kajya gafuko karimo impeta zanje, kora zijya impeta nazifise ntabwo nzobora kuva muri iyi kandi nkabashaka kwivira muri ino se. Ariko Tom yahise ahagarika imodoka avuga ati genda wirukanka muri San Francisco ugende n'amaguru, kubera Jeze ushobora kuguherekeza wantu ndeke urimo uranteranye n'abantu. Ariko ka Sonic karirukaze gatangura kuvuga ati narushe kandi ntabwo inzira ishobora kuntwara muri San Francisco, nagiye kandi nasabwa umfashe. Wa musore Tom yahise yemera yuko agiye kugafasha kurondera zijya mpeta ahantu zakorokiye. Wibuke kari kuguruye ipoto ihita ijamwe za mpeta zagiye muri San Francisco, kayobera kari kasomye mu mupira wa Tom handitse San Francisco, niho za mpeta zahise zikorokera ziciye muri poto. Kuri ibyo rero kano ka Sonic zino karazikeneye. Wa musore yagiye guhamagara umupolisi mugenzi we kumwe rwa Robotnik gwamaze kwasesekara, gwahise rumenya yuko ari no muri San Francisco. Rero vuga ati we
witegure ndakuziye. Hano naho wa Tom agiye kuraba ka Sonic yasize mu modoka yaragahize arakabura, kumbe ka Sonic kamaze kwigira mu kabare kabonye hari abantu barimo baratamba nyine ibirori byabaye ibirori. Kahise kamubwira ati bana ndimo kuva kuri iyi kandi bisabwa ngende nishimishije, ngende nkinye n'imikino myinshi kugira hano nindahava nzogende ndahibuka. Ka Sonic karishimye gafise umunezero mwinshi cyane. Tom yavuze ati rero bisabwa rero ukine uryoherwe kugira usokine nyene uzoze urahibuka. Kuri ivyo rero batanguye imikino, ka Sonic gatangura kwandika ibintu gakeneye gukina, imikino nyene igahimbara, ibintu nyene bikanezera, gatangura kwishima kugira gashobore kwishimisha. Imikino kakinye ni myinshi cyane, karagiye kaza karakora imikino itandukanye, gatamba kavivura ivyo kakoze, ibintu bigenda neza cyane. Ariko ingwano yaratokeye, ariko urugabo ruje gukwada ka Sonic ahita akoresha umuvuduko wiwe mwinshi cyane, bose baraganda, atangura kubakorera utuntu tw'udukodyo, umwe amukubitisha amakofe, bose bashidutse babona kiri umuntu aguye ivyiwe. Sonic na Tom bahise birukanka bahita barava ngaho. Tom yaje kuba arikanda ku ngumu bamukubise, atangura kuvuga ati Sonic nyimba ukeneye gukina rabukinire ngaka. Sonic karakinye hamwe no kuruha karuha, hanyuma kaca kararyama. Wa Tom yaravye ya list kandi kayibintu gashaka gakunda kandi gashaka kusiga gakoze, abona nawe aliko kuri list. Hanyuma Tom ahindukiye yabonye ari wanted cha Robotnik cyashaje kuvuga yuko no musore afise ikintu kibi. Kuri rero nawe yabaye wanted arimo arahirwa. Cha Robotnik cyagiye muri kakabare baraye bagwaniyemo, bitangura gutarakinga ya modoka ya ba Sonic gikoresheje amafoto kubera ariho bari cyahise kibakurikira kigenda kirarasa imodoka Sonic hamwe na Tom barimwo. Ariko Sonic yaraje ya modoka ita arayitega ihitigwa hasi. Sonic atangura kwishima kubera imodoka ayijize hasi, ariko heza kanya harakandi kamashini kahise kavamwo muri ya modoka gatangura kubakurikira. Ariko nahoko yagirageze kugashira hasi, ariko muri ka kamashini nako hahise hongera havamwo kandi kamashini gatoya nako nyene bahita bagakorera umuti nako nyene barakamena. Ariko hahise hongera havamwo kandi kadorone gatoya bahita karaza kabaza ikiyo c'imodoka. Sonic ahita aragafata avuga ati wa mujingawe, ariko kahise kamufata kamugumako kano kadorone bisa nkaho kamata kubera kamugumye, ariko yashoboye kugikura kaca arishima. Kumbe cari gisasu ka drone habura gatunga kanaturike. Ariko Robotnik kahantari yabonye ibaba ama umushatsi yakuye kuri ka Sonic, abona rimwe irakashamenye yuko kajya ka Sonic katigeze gapfa, yaramubaje cyane. Hanyuma wa musore wacu Tom, tugaruke kuri no rundi ruhande. Wa Tom yahise atura Sonic amutwara kwa Medi kuri wa mukunzi wiwe, ariko yasanze Holecho asanzwe avukana na Medi, ariko yagerageje kwinjira, ariko imbwa yahisiza ifukura Sonic, bose bahita babona Sonic barumirwa cyane. Kuri no rundi ruhande batwereka Robotnik arimo arakora ubuvumbuzi akoresha ryaba bajya Sonic. Yatangiye gukora ubuvumbuzi hajya arimo arabukora bwahise bucamwo buhita butangura gukora ku muvuduko udasanzwe. Muri make Robotnik akoze ibikoresho bifise umuvuduko ungana n'uwa Sonic. Kuri ivyo rero Sonic ndibaza arafiswe. Hano naho wa Melody wa mugabo wiwe no Tom yatangiye kumugetera uburyo mufura ka Sonic kavyutse gafise imbwembo nyinshi, ariko no musore kobwa Mary yatangiye kwati kiya kiri mpuza nyiga nicaye kumbe mukino kiri mwese ntabwo nari bigere ndakibona. Ariko Tom yatangiye kumwihanganisha avuga ati kiya nikiri mwaciza kandi naje kugifasha kurondera impeta zacu kugira gisubire kwisi yacu. Kuri ivyo rero ntugire ikibazo. Hano nabatwereka wareco bari bamufunze akana gatoya kitwa Jojo Kareco kahise kaza kambika Sonic ibirato byiza, kubera ibirato bya Sonic byari byabaye nabi. Sonic yarishimye kuba rose impano ivuye ku yundi muntu. Sonic aje kurondera za mpeta ziwe bamushize mu ibeki, baza kuraba za mpeta hano zaguye. Sonic yahise abona impeta ziwe carishima, atangura kubasezera avuga ati nakabaye rero ndigiriye nisubiriye ku isi yacu amanje ku yindi isi kubera ino si yanyu yangoye. Yahise aterera impeta, ariko ajye gitereye impeta yahise igwa kuri drone ya gwa Robotnik yari yamaze kuza kwataka kugira ashobore gufata Sonic agende kumukora ku bufashakashatsi. Kandi ikintu naco wa Sonic yahise abona umugambi, abona bari buze kwicwa cya Sonic wa Lecho hamwe na Tom, acitangura gukoresha umuvuduko udasanzwe mwanya kwa rugabo gwa Robotnik gwari rugiye gufyonda kwibuto imbaraga zidasanzwe kugira rugire umuvuduko nk'uwa Sonic. Ariko Sonic kubera umuvuduko udasanzwe n'urutuki gwa runo rugabo gwaraganza akoresha umuvuduko mwinshi cyane, ariko yashoboye gufyondako. Hano abatwereka wa Tom hamwe na wa Lecho baracari mu birere baracamanuka heza
aterera impeta bahita bisanga baguye handi hantu nawe kahise kagwa nabi kogwa mu biti ariko gwa Robotnik gwa rwamaze gushiramo imbaraga muri cacugajuru ama muri ca kimodoka cago Sonic yagerageje gukoresha imbaraga zidasanzwe ariko naruno rugabo wewe gwamaze gukora kino kimashini kiriruka ko bwibera gwagikoze mu mushaci wa Sonic yagerageje kwirukanka agerageza kwirukanka atangura gutangazwa n'uburyo kino kimashini cy'uno mugabo Robotnik gifise umuvuduko udasanzwe yarirukase cyane atangura kubona umengo ibintu byo ntivyoroshe yaciye aca mu mpeta aca mu ipoto ariko nagwa rugabo gwaragiye baja mu Bushinwa bavuye mu Bushinwa bongera baja muri Egiputa urabona za piramide nguyizo hanyuma Sonic abona kumenga ibintu ntivyoroshe Sonic yahise atangura gukoresha uburyo atangura gukoresha umuyaga mwinshi cyane kugira rusige mu muyaga hanyuma yirukanka yahise aca mu ipoto ariko ruramurasa igisaso ahita gwa hasi aciye no muri yapoto nagwa yahise ruca mu ipoto bahita rurinjira kugira rumumarize ariko hajya rugomba kumumariza abantu bose batanguye kuvuga ati reka kino kiremwa ntucice kubera ntabwo ari kintu kibi ariko Robotnik yatanguye kuvuga ati mwese muri murashaka kuburanira alien n'umunagari alien ariko Tom yatanguye kuvuga ati uyu n'umugenzi wanje kuva nabaho nta mugenzi n'umwe narebwingere mbona ameze nk'uko ayo majambo yose uno Tom yavuga yumvishwe na Sonic bituma aronka imbaraga zo guhaguruka atangura kuvuga ati rero uyu n'umuryango wanje kandi ntabwo ushobora kumenyera ahise atangura gukoresha imbaraga zidasanzwe wa Robotnik atangwacha ati yitegurira intambara murowukira ibisaso vyinshi ariko Sonic yagerageje kubikwepa byose atangura gukubita cacugajuru ciwe amagwara modoka gwiwe gumubirire agenderamwo Robotnik ikimodoka ciwe cyose barakimenaguye hamwe nawe ubwiwe yikanga wa Tom yahise aterera impeta hanyuma Sonic yitegura kugenda kugongana na cacugajuru kubera mu mvuduko n'imbaraga za Sonic yahise bituma cacugajuru hamwe na gwa Robotnik byinjira muri ya mpeta bavyinjiza ku yundi mubumbe hanyuma Sonic yarishimye bakimara gutsinda gwa Robotnik hanyuma baca batangura kubana hamwe na Tom hamwe n'uyu mukobwa Medi mu byishimo byinshi cyane ariko kuri uyu munsi bumvise umushitsi kumbe yari president aje kubashimira yaho bakijije alien ariko president atangura kubatsinda mbega alien iracari ngaha ariko bamubwiye yuko alien yamaze gusubira iwabo yamaze kongera gusubira kombe barimo baramubesha ka Sonic naho kigeze kaja barimo barabesha president kugira kano ka Sonic bazosubire kuzabaraga kurikirana ka Sonic gasanzwe kiberana n'uyu Tom hamwe na Medi niwo mujyango kaje karonka hano naho ku ruhande batwereka wa mugabo Robotnik wacu wibuki bamutaye ku yundi mubumbe yarimwe ararondera ubuhinga bwo kungene azoshobora gusubira ku isi hano naho ku ruhande batwereka hari ipoto yiyugurura hahita haza agafox kimitsembe ibiri kagurukisha imitsembe biboneka kumengo hariho igice ca kabiri kuri ivyo rero tugomba tuzorabe igice ca kabiri kora subscribe like na share bye bye.